Abateze amatwi mwese ndabaramukije. Kaze mu kiganiro ivyo nabageze vyose. Igihe Yesu yasezera abigishwa biwe yabahaye icagezo ngo bagende bahindura amahanga yose abigishwa, ababatize, baheze babigishe kwitondera ivyo yabageze vyose. Muri iki kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikizwa na jewe Yohani Niyondiko, biciye kuri radio Ivyizigiro no ku zindi mbuga zikoresha ubuhinga bwa none. Turigira hamwe kimwe kimwe mu byo Yesu agomba ko tumenya, hanyuma ngo tubigendere bitume dukomeza urugendo rwacu rwo gusa nawe buri munsi. Kaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi mu kiganiro cacu ivyo nabageze vyose dukomeza kandi ya nyigisho yacu ivuga ngo inyungu ziva mu guhomba. Turaza kuvuga ku ijambo ryo gusenga canke igikorwa co gusenga. Imana ihabwa icubahiro. Gusenga ni igikorwa co guca bugufi, kandi hariho inyungu rero ziva mu guca bugufiya. Iyo umuntu ahevye kagira ico uhevye, harimo inyungu. Bibiliya iratwereka yuko igihe Imana yarema ibintu vyose ngo yabiremye ari vyiza cane, vyose vyari vyiza cane. Imana irarangiza igikorwa co kurema, iraruhuka. Ntiyaruhutse kuko yari irushe, ariko harimwo n'ico yagomba kutwigisha abantu yaremye. Kuko Bibiliya iratwereka yuko Imana yagenye ko uwo munsi ugira indwi ari umunsi uko abantu baruhuka. Imana ntihabwa icubahiro. Ngaruke ku biremwa yaremye. Imaze kubirema vyose ibwira umuntu iti, yewe wa muntu naremye, umugore n'umugabo, kuko yabaremye bari uburyo bubiri, niko Bibiliya itubwira. Irababwira iti nabashiriyeho vyose, ibi vyose muravyemerewe, ariko irabaha akarimbi. Irababwira iti iki ntimukoreko, nimwagikorako, iki giti nimwagikorako muzopfa. Imana yarababwiye iti ibi vyose mwe mudepande kuri jewe gusa, jewe nzobamenya muri vyose. Ndi Imana yanyu, ndababona, nzobaheka, ndi umugenzi wanyu, ndi inshuti yanyu. Mbere ngo yahora iza, Imana yahora iza kubaramutsa ikabagendera. Bibiliya iravuga ngo mu kayaga ko ku mugoroba. Bari bafitaniye ubucuti budasanzwe n'Imana. Ariko rero icaha kiraza. Bibiliya iratubwira mu Itanguriro 3 ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'7 ingene icaha cinjiye mw'isi. Aravuga ngo ibaza uwo mugore iti, iyi ni inzoka, mbega ni ivy'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimurye ku giti na kimwe co muri iri tongo? Umugore yishura iyo nzoka ati, ivyamwa ku biti vyo muri iri tongo twemererwa kubirya, ariko ivyamwa ku giti kiri hagati mw'itongo nivyo Imana yatubujije ngo ntitubiryeko canke ngo tunabikoreko kugira ngo twoye gupfa. Urumva? Eva aganira n'iyo nzoka. Inzoka iza mu buryarya bwinshi n'uguhinyika amajambo mu buryo butangaje kandi buteye ubwoba. Eva aganira nayo, arabwira, arishura. Bibiliya iratwereka yuko uwo ngo ari ya nzoka, umubi, Satani, se w'ibinyoma. Eva aganira na se w'ibinyoma. Nta kuri kuri muri Satani, nta kuri muri Satani, nta na rimwe, ntaho vyigeze bibaho, kuko yuzuye ishari n'inzigo afitiye abera, afitiye abana b'Imana. Ibintu vyose arabihinyika, arabigoreka. Nguwo Eva aganira n'inzoka. Satani rero, urumva ko abantu bari bafitaniye ubucuti, ubusabane n'Imana budasanzwe bwiza cane. Ariko Satani agira inzigo, afise inzigo, afitiye abera, afitiye abakristo, afitiye abana b'Imana. Agira inzigo, agomba kubatandukanya n'Imana umuremyi wabo. N'uyu munsi niko akora, yama agomba kudutandukanya n'Imana. Kandi ntagomba kudutandukanya n'Imana gusa, ashaka no kudutandukanya n'abagenzi bacu, n'inshuti zacu, n'abo tubana, n'abakonjwe bacu. Umugore amutanye n'umugabo wiwe, umugabo amutanye n'umugore wiwe, abana batanye n'abavyeyi babo, abavyeyi batanye n'abana babo. Ibintu vyononekara. N'uyu munsi
Imana idufasha kugira amaso abona, kugira amatwi yumva, no kugira imitima itahura kandi yumvira. Tuba abantu bumvira Imana, kuko Imana yaravuze vyose ingene dukwiye kubikora. Satani acazana iki? Yinjiza ubwibone mu muntu, arahabwira ati oyaye Imana yarabahenze. Imana ivyo yabwiye yanka ko mumera nkayo, yanka ko mugira ubwenge nkayo. Eva arumviriza. Bibiliya iratubwira ngo ku murongo wa 4 ngo iyo nzoka, aha turi mu Itanguriro 3, iyo nzoka yishura uwo mugore iti haba n'intete ntimuzopfa. Urumva ivy'Imana yababwiye? Satani araje azanye agakaramu acishemwo akarongo ngo haba n'intete. Urumva umuntu abwira ngo haba n'intete? Yewe aragukura inkoni y'igishitsi kweri, arakweretse ati wowe uri kijuju, wemera mahopa, haba n'intete ntimuzopfa. Imana idufashe cane. Ngo kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriyeko amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana, kuvyo kumenya iciza n'ikibi. Ngaho rero Satani ateye mu muntu akantu ko kumera nk'Imana. Yumva kumera nk'Imana kabisa, tumenye iciza n'ikibi. Ngo uwo mugore abonye ico giti yuko ari kibereye kuribwa kandi ko gihimbaye mu jisho, ari igiti cyo kwifuzwa kimenyesha ubwenge, yamura kuvyo camye arabirya, ahako n'umugabo wiwe bari kumwe nawe ararya. Ngomba kukumvisha, kukwereka yuko Satani yateye ikintu c'ubwibone mu muntu. Bivuga ngo amuteyemwo ikintu cyo kuvuga ngo Imana ntayo nkeneye, ntayo tugikeneye, twokwironkera ubwenge twebwe tukimenyera ikibi n'iciza. Imana ntayo twoba tugikeneye. Imana y'ubwayo yoyo yagomba yuko bagumana ubucuti nayo, ikabamenya muri vyose, ikabakorera vyose. Satani abashiramwo ikintu citwa orgueil, ubwibone, pride, ngo katuzovyohora tuvyikorera, tuzovyimenyera. Imana idufashe. N'uyu munsi Satani niko ameze. Satani niko atugira, adushira ahantu, agushira ahantu wumva ugira uti no, ndashobora kuba independent, sinkeneye Imana. Ndafise amafaranga yo kwivuza, abiwacu bameze uku nuku nuku, ibi nzovyimenyera, nzogenda ku Mana ari uko nshitse ahantu bigoye, vyanse vyose. Imana idufashe cane. Imana itugirira imbabazi. Ibi ni vyavuye kuri Satani, ni igikorwa c'umwanzi Satani. Iyo rero umuntu amanutse hasi akafata urwo rugendo akamanuka, akagirirwa ubuntu, agashika ku mavi, agapfukama, ndakubwira ngo ni igikorwa c'uguca bugufiya. Kandi nkuko navuze, ico turiko turavuga ngo hariho inyungu ziva mu guhomba. Utubuhomvye iki? Tuba duhomvye si n'uguhombaga, n'uburyo ndiko ndabivuga, ubugiriwe ubuntu ahubwo. Ariko kubera ubuvuye kuri ka kantu, hari n'abantu bagwira bati wabaye ikijuju kugeza iyo usigaye bagukorofye mu mutwe bajya bakizwa, usigaye uja gupfukamana na bariya abantu, usigaye uja muri ivyo bintu vy'ibintazi. Urumva isi yarashizeho standard, irashiraho standard. Ni Satani n'abadayimoni erega baje inyuma bagasunika ngo umva va muri ivyo bintu, reka isubireko. Urumva rero tukishira hejuru, tukabona turishoboye, ntacyo dukeneye, turatunze, ndakomeye, mfise amagara meza. Satani akazana urwo ruhendo, umuntu akibona ko ahubwo akaja mu kibanza c'Imana. Imana idufashe cane. Imana ishaka ko duca bugufiya. Imana ivuga iti umva, igomba ko tudepanda kuri yo, itubere Imana, itubere data, ikubere vyose, ikubere inyishu muri vyose. Kuko mwumvega n'ubujuju ntavyo dushoboye. Ukomeye uyu munsi ejo uzoba urwaye, utunze uyu munsi ejo ushobora gukena, ufise amagara meza uyu munsi ejo ushobora kuba uri goyigoyi. Ni Satani aduhenda.
Satani aduhenda. Turakeneye Imana. Wa muntu uri kuranyumviriza urakeneye Imana. Imana idufashe guca bugufi. Satani rero yashize mu bantu kukwibona, kukwishira hejuru, kubona ko twikwije, ariko n'uruhendo. Navuze ngo Satani ni se w'ibinyoma, araduhenda akadusuka. Turakeneye Imana. Ntidushobora kubaho tutafise Imana, ntitwokwikiza. Satani agomba gutwara umuntu amushikanya ahantu ku manga agahenurirayo, bikaba birahetse. Ariko Imana iriko iraguhamagara, ishaka yuko ubana nayo ntizoguta, ntizoguhemukira. Ugusenga rero ni igikorwa cyo guca bugufiya, ni igikorwa cyo kwemera ukamanuka ugaca bugufiya. Iyo rero ushitse hasi ku mavi ukavuga uti ndatanze imihoho, ndadugije amaboko, mu Congereza ngo I surrender, ndadugije amaboko Mwami, ntabara wewe nyene, sinshobora kwitabara, sinshobora kwikiza, nkiza. Ndakubwiye ngo aho honyene ubuza wanesheje, ubuza watsinze. Hari inyungu rero ziva muri ico gikorwa, hari inyungu ziva muri uko guheba ca cubahiro. Wumve, ni icubahiro ca fo, kitari co c'abadayimoni, ca Satani atuduza akadushira mu kibanza tutarimo. Dukeneye Imana, dushaka Imana, kuko kubaho kwacu kutarimo Imana turi ubusa. Nibukije amajambo ya Mose. Imana imubwiye ngo nzojana n'umumarayika, aravuga ati utaje ngo tujane ntitugenda. Imana idufashe cyane kubwira Imana singira n'intambuko imwe tutari kumwe. Urumva igikorwa cyo guca bugufi niki ndiko ndavuga. Hamuvuga uti Mana ega ntavyo noshobora Mana, nta n'intambuko imwe nogira, ntivyokunda. Ingo tujane. Imana izojana natwe nitwemera tugaca bugufiya. Haleluya. Imana nihabwa icubahiro. Iyo rero duciye bugufiya tukaja ku mavi tugasenga Imana, harimo inyungu zikomeye cyane. None wumbaza uti gusenga niki? Gusenga no kuganira n'Imana, gusenga no kuyaga n'Imana. Reka nkoreshe idefinition uwitwa Ravi Zacharias yatanze. Yaravuze ngo ugusenga ntabwo ari kurondera guhindura ubugombe bw'Imana habana gatoya, atariko ni communion n'Imana. Imana ibaho, yamyeho kandi iriho, n'ubucuti, ubusabane n'Imana mu buryo butugeza ahantu Imana ihindura twebwe, ari twe duhinduka. Urumva, si ubugombe bw'Imana, ntidusanga ngo Imana ngo ihindure ubugombe bwayo, ngo ihindure imigambi yayo, oya. Ahubwo dusenga, ayo masengesha tuzana ahantu twebwe ari twe duhinduka, tugahinduka, tukamanuka, tukaba transforme, tukaja muri attitude, tukaja ahantu dushobora kwakira ivy'Imana idufitiye mu kabati kayo. Hari ivy'Imana igufitiye mu kabati kayo, hariho imigisha Imana yaguteguriye, hariho ivy'Imana yaguteguriye. Ariko ivyo ntidushobora kuvyakira, ntitugira n'amatwi yo kuvyumva ngo tubitahure, nta n'amaso dufise yo kubona ngo tubibone, kugeza igihe twemeye guca bugufi tukemera kuja mu ifuru y'Imana iduhindura. Imana ikaduhindura, tugasenga amasengesho kugeza ubwo duhinduka, tukitegurira kwakira ivy'Imana idufitiye. Ubu ni Ravi Zacharias yabivuze. Yari umuhindi, aheruka gupfa, umukozi w'Imana, akora Imana cane, aheruka kwitaba Imana. Aravuga ati ntidusenga ngo duhindure Imana, ariko dusenga ngo abe nyamuna twe duhinduke kugira ngo tushobore kwakira ivy'Imana idufitiye. Imana nihabwa icubahiro cyane. Ugusenga rero gufise inyungu zikomeye cyane.
izo nyungu ubwa mbere nkuko navuze nuko guca bugufiya, uciye bugufiya ukemera uti mana ndi faible, mana sinshoboye, mana sinokwikiza, mana mu muryango wacu ntitwokwikiza, dutabare, turadugije amaboko, we surrender, ukaduza idarapo ryera uti rivuga ngo nemeye jewe ubu nungira uko ushaka. Aho honyine ubuza bamaze gutsinda. Ubwa kabiri, nimwumvire ibakwe ridasanzwe ryo kuja ahantu ugirana ubucuti n'Imana. Ni Imana iyihe? Ni Imana imwe yarema vyose. Ni Imana, umva, umuyaga uhinduka umukozi w'Imana. Satani ubwiwe arakora kuko yaraneshejwe, Yesu yaramutsinze, akahinduka ibyo yakoze Imana ikabikuramwo ivyiza kuko ni Imana nyene. Ibaze rero kugirana ubucuti n'Imana, Imana isumba vyose, Imana nyene ijuru n'isi, ni ibakwe ridasanzwe tukagirana ubucuti n'Imana. Iyi Mana tugiye muri Zaburi 139 turasanga ari Imana yewe iteye ubwoba, ni Imana ihambaye, ni Imana ikomeye cyane. Zaburi 139 harimwo amajambo akomeye, ni Zaburi tumenyereye, ni Zaburi ivuga ngo uhoraho waransuzumye uramenya. Iyi Mana wagize gwa rugendo ukamanuka ukavaho wari hariya Satani yadushize yaduhenze ngo turi bikomangoma ngo turakomeye ngo ntidukeneye Imana, ukava aho hantu ukagira intambuko imwe zibiri zitatu ukamanuka ugashika ku mavi ugapfukama hama ukaduza amaboko uti Imana ndishikanye, ukagira urwo rugendo ubu ugeze ahantu ugomba kuganira n'iyi Mana. Iyi Mana isuzuma ikamenya imitima y'abantu. Aravuga ngo, Dawidi aravuga ati waransuzumye uramenya Mana, urazi iyicara ryanje niva hasi ryanje, ngo umenyera kure ibyo niyumvira, ngo ntaranavuga n'ikintu na kimwe ubuza wabo njomba kuvuga. Iyi niyo Mana ubugira uri kuragirana ubucuti nayo. Ndagomba kuvuga ku murongo ugira 5. Umurongo wa 5 uravuga ngo unkikije inyuma n'imbere, unshize ku kuboko kwawe. Umurongo ubwo uvuga gutya n'umurongo uri très riche, uri mu butunzi bukomeye cyane. Uwo murongo ugiye uwize usanga ari umurongo uvuga ngo Imana ngo yaragiye hariya imbere, yarakwitangiye imbere hariya, kuko hatwasomye ngo urankikuje imbere n'inyuma. Nukuvuga ngo nta bwoba nkwiye kugira, yewe uri kuranyumviriza ntugire ubwoba, Imana igukikuje imbere n'inyuma. Ariko wumve kandi Imana yarakwitangiye imbere kugutegurira inzira, ibintu vyose Imana iri hariya imbere biteguye vyose. Tambuka utambuke neza, uri assuré, ufise ugushira amanga, Imana yarakwitangiye imbere yaguteguriye vyose. Kandi kuko idukikuje imbere n'inyuma, ngo Imana icigukurikira ngo mu buntu bwayo mu mbabazi zayo ikagenda, kuko Imana yoyo umva ntiri limité par le temps, ntiri limité par l'espace. Imana irafise ubushobozi bwo gusubira inyuma hariya muri kahise kawe ikagenda ikagukiza ngo les effets de ton passé, ama effet y'ivyo waciyemwo, naho n'ivyaha wagendeyemwo, ibyaha twagendeyemwo bidukurikirana, ugasanga dufise inkovu mbi zituvyuka zikaturya. Imana ifise ububasha mu mbabazi zayo bwo kugenda no muri kahise ikagukiza les effets za kahise kawe, za kahise kacu, za kahise k'imiryango yacu, za kahise k'ibihugu vyacu, za kahise k'intambara twaciyemwo, izo mu miryango personnelle hagati y'umuntu n'uwundi, mu miryango yacu, mu bihugu vyacu. Imana idukikije imbere n'inyuma. Iyi Mana uyumva gute? Yakwitangiye imbere, iza wumve. Imana idushoboze gutahurira ijambo, ni ijambo riri très profond, riri riche cyane. Yaratwitangiye imbere, bivuga ngo ntidutinye, kandi iravuga ngo ntutinye, ndi kumwe nawe,
amavuta zinzoguhemukira. None iri jambo ritubwiye ngo yarakwitangiye imbere, il a déjà préparé ton chemin, he already prepared the way. Yarakwitangiye imbere kandi ngo in his kindness he follows you, iragukurikirana no muri kahise, to spare you from the harm of your past, kugira ngo ikurinde igukize inkurikizi mbi zose za kahise kawe. Imana nihabwe icubahiro. Ndakunda uwo murongo, ndakunda uwo murongo. You hem me, ngurankikuje, ndahantu ndisekurize, haba ku mutwe ndisekurize, aho mponyora ndisekurize, mu kuryo urisekurize, mu kubamfu urisekurize, hose turisekurize, udukikuje imbere n'inyuma Mana. Umwanditsi acaravuga ati gutahura ivyo irandengera, sinshobora no kuvyumva, sinshobora no kubitahura. Imana ishimwe cyane. Turi kwijambo rivuga ngo hariho inyungu ziva mu guhomba. Uyu munsi muri amajambo twahombye iki? Twahombye, navuze nti sinuguhomba, ahubwo twatomboye turava mu byara bya Satani yadushira muri ubwo bwibone, tukibona ngo turi bihangange, turi hejuru, sinkeneye Imana. Hano muri iki gihugu ndimwo, iyo tugiye mu ivugabutumwa hariho abantu ugenda mukaganira hanyuma ukababaza uti no gusengera, akabwira ngo oya je ntusengere, meze neza. Urumva ubwo bukene? Yiyumva ngo numutunzi, ntakeneye amasengesho, ariko niwe mukene hanyuma y'abandi. Imana idufashe. Nubwo bwibone ndiko ndavuga, iyo ubuhevye, iyo ubuvuyeko, iyo uvuye mu byara bya Satani ukamanuka, kuko wemeye gusengerwa, abona inyungu, aronka inyungu zivuye muri aya masengesho yasengewe. Imana nidufashe cyane. Imana idufashe guca bugufiya no gushobora kumanuka, dushike ku mavi, hanyuma tuduze amaboko, tubwire duti Imana ndishikanye, ntaco nshoboye, nuntabare. Yewe utangura kurya ivyamye aho hantu, muri iyo jardin ugezemwo, muri iyo ndimo ugezemwo, utangura kurya umugisha w'amasengesho, umugisha uvuye muri uko guca bugufiya. Imana idufashe cyane, Imana idushobotse. Iyi Mana kandi usomye ku murongo wa 16 bigaragara neza yuko Imana ngo n'iminsi yacu ngo yarayiharuye, irayizi. Bivuga byumvikana ngo Imana irateguye byose kandi igomba ko tubigenderamo. Imana yaguteguriye ibyiza. Bimwe tubona muri Yeremiya, Imana yavuga ngo nzi ivyiyumviro mbiyumvira ko. Si bari ahantu Abisirayeli igihe babwirwa iryo jambo, bariko bagenda mu kinyago, ariko ijambo ry'Imana babwira ngo naho muhaye mugenda, ndabafise ko ivyiyumviro mahoro, si ivy'ibyago. Ibi rero Imana yabituteguriye kera, ariko kubera icaha twisanga twavuye mu mugisha twategerezwa kubamwo. Ndasenga ngusengera uri kuranyumviriza ngo Imana igushoboze kutahura ibi, utahure yuko Imana yaguteguriye umugisha. Uwo mugisha ugomba kuwubamwo, ukeneye kuwubamwo. Hari umwansi ariko atagomba kuwubamwo, akora uko ashoboye kose, se w'ibinyoma akaguhenda, akaduhenda ngo nta Mana ukeneye, wo kwiberaho kushaka kose. Ariko haba namba dukeneye Imana, dukeneye Imana. Imana yaraguteguriye ibyiza byose byuzobamwo. Satani yoye kutunyaga, Imana kandi dukomorere ibyo Satani yatunyaze. Hari inyungu ziva mu gusenga, kuguca bugufiya ukemera. Ntuja gusenga ngo uhindure imigambi y'Imana. Imigambi Imana igufitiye ko ni myiza, ni myiza, si y'ibyago. Ibyago tugwamwo tubigwamo kubera iki? Ni Satani. Tubigwamo kubera iki? Twemeye uruhendo rwa Satani, twisanga turi ahantu mu kangaratete. Twahagiye kubera iki? Ukutumva kwacu, ibyaha dukora, ukutumvira Imana. Imana yo yagomba ngo ujane nayo, ugendane nayo. Imana nidufashe cyane.
Imana iduhezagire. Nivyo ni koko turisanga mu ngwara, turisanga, ariko ivyo byose ce sont des effets, ni inkurikizi z'icaha ca Adamu wa mbere, ariko Yesu Kristo Adamu wa kabiri yaraje ngo tubohoke dukire. Imana nihabwe icubahiro, Imana nidushoboze, Imana iduhezagire. Ndongeye kuvuga ngo ugusenga wemere ufukame bizogufasha kwakira, kuba ahantu uhindurwa, ugahingurwa, ukakira ubugombe bw'Imana igufiseko, imigambi y'Imana igufiseko, ivyo yaguteguriye, integuro yayo ukayakira, ukayibamwo, ukaba mu migisha Imana yaguteguriye, ukaba mu nteguro y'Imana. Imana nidufashe cane, dufashe gusenga. Gusenga ni vyiza, gusenga bifise akamaro kanini, ni uguca bugufiya, kandi bituma duhinduka, tukaba transforme. Si Imana ikeneye guhinduka, si Imana ikeneye guhindura ivyo yaguteguriye. Ivyo yaguteguriye ni vyiza, ahubwo ni wewe ukeneye guhinduka. Amaso yawe akuguruka, amatwi yawe agafunguka, ukumva, imitima yacu nayo ikabohoka, tukaba ahantu ho kwakira, ho guhingurwa n'Imana, tukaba beza kurusha. Imana idushoboze, Imana itugirire neza. Nturi wenyene, uri kumwe na Yesu Kristo, ntazoguta, ntazoguhemukira. Komeza urugendo rwawe, komeza kwishikanira Imana. Imana iduhezagire. Amen. Ndabashimiye mwebwe mwese mwateze amatwi ikiganiro ivyo nabageze byose. Twizeye ko mwafashijwe n'inyigisho y'uwu munsi. Tubifurije umugisha w'Imana mu banyu no mu byanyu. Naho ubutaha.